Hariho isano rinini hagati y'akazi n'amagara meza yo mu mutwe, kuko iyo ku kazi hari bitagenda neza bituma umukozi abangamirwa mu magara yiwe yo mu mutwe, nk'uko vyemezwa na muganga Godelive Nimubona, umuhinga yanonosoye kubungabunga amagara yo mu mutwe no kuvura indwara zo mu mutwe ku bamaze gufatwa. Babonye ko kugira umuntu agira amagara meza yo mu mutwe biravana nuko afise akazi keza, kandi babonye ko n'akazi keza gatuma umuntu agira amagara meza yo mu mutwe. Ariko kandi twabonye yuko iyo ku kazi hari bitagenda neza, hari igihe bituma umukozi abangamirwa akagira amagara ahungabanye yo mu mutwe. Icambere shokorwa ni itunganywa neza y'akazi. Ikigira kabiri ni uko amagara meza yo ku kazi yokwitabwaho, abakozi bakarindwa ibintu bibahungabanya ku kazi, abakozi bakagira agashahara kabatuma bashobora kubaho, n'abakozi ubwabo bogerageza kugiranira imigenderanire myiza hagati yabo, hakaba imigenderanire myiza hagati y'abarongozi n'abakozi n'itunganywa ryiza mu kazi. Uyo muhinga nyene Godelive Nimubona abandanya asigura bimwe mu bimenyetso vy'indwara zitandukanye zibangamira amagara yo mu mutwe. Indwara zo mu mutwe zeruye ni indwara kenshi zigaragarira ihindagurika ry'inyifato, kuko hari igihe usanga yumva amajwi, hari igihe abona ibyo abandi batabona, hari igihe mu nyifato yiwe ubona ko atameze neza. Niba abantu usanga bigunga, niba abantu usanga mbere bishika bakagenda batanambaye canke bakambara impuzu zitameshe. Umuvugira kabiri ni indwara zifatiye ihindagurika ry'ibishobisho, muri zo harimo indwara y'akabonge. Ni indwara akenshi tubona igaragarira ku mubabaro mwinshi, agahinda mu mutima, umuntu akumva umenga ntaco amaze, ntaco ashoboye, akabona umenga nta kazoza afise, hamwe mbere yitako n'amakosa y'ivyo yakoze kandi atari vyo. Ni wa muntu mu mibereho yiwe usanga ivyiyumviro vyiwe bigabanuka, mbere no gukora kwe kugabanuka. Aha novuga nko kubura itiro, novuga nko kudafungura neza, aho mbere n'abaha gufungura bagamije kwiyahura. Haragabanuka cane umwifuzo wo kurangura imibonano mpuzabitsina. Hariho iyindi ndwara ihushanye n'iyo, novuga ko ari indwara y'umunezero ndenzarugero. Ni indwara umuntu agira akanyamuneza kenshi cane, akanyamuneza kamara umwanya munini, nko kuva ku misi 4 kuduga. Ni indwara umuntu agira ivyiyumviro vyo kwishira hejuru, wa muntu agira imigambi myinshi yo gukora, ariko nta na kimwe ashitse, kandi kenshi agira imigambi irengeye uburyo afise. Ni wa muntu usanga ariko avuga cane, adashobora guha uwundi ijambo ko avuga, yumva umenga ntakeneye kuryama kandi ntiyumva arushe. Ni wa muntu akenshi agira akayabagu kenshi. Ni wa muntu kandi vya vyiyumviro vyo kurangura imibonano mpuzabitsina, wewe agira ivyifuzo vyinshi cane. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa 10 Gitugutu mwaka wa 2024, aho ikigo CNPK Centre Neuropsychiatrique do Kamenge, aho benshi bita kwa Rojanti, bari baramutse batunganya ikiyago no guhanahana ivyiyumviro kucokorwa kugira amagara meza yo mu mutwe ku kazi agende neza.